urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri i Kigali mu Rwanda rwaburanishije kuri uyu wa kane ubujurire bw'urubanza ubushinjacyaha buregamo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba ibyaha bya jenoside. Abamwunganira baravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ibimenyetso bamushyikirije birimo n'ibigaragaza ko Karasira arwaye mu mutwe, bagasaba kumurekura agakurikiranwa ari hanze. Ubushinjacyaha bwo busaba ko icyemezo kimufunga cyaguma uko kiri kuko hakiri impamvu zikomeye zituma akekaho ibyaha. Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi barimo batahuka kubanza kubapima virusi ya corona. Byatangajwe kuri uyu wa gatatu. Abarundi 460 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahutse Nairobi. Eloge Wilikaneza. Abakiriwe ku muhingamo kuri uyu wa gatatu bari mu miryango 103 nk'uko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana. Baciye ku mupaka bagatumba kavimvira Burundi buhana na Kongo mu burengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu y'Amajepfo nk'uko abari bahari babibwijwe rya Amerika. Baje batutse mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Umanuko. Baciye bajanwa mu ikambi y'agateganyo iri muri commune Gihanga intara ya Bubanza mu burengero habazomara iminsi 3. Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaje kubakira yavuze ivyo abahunguka batekererwa. Tubatekerera inzamuzi zo bamaze amezi 3 bafungura. Iruhande y'ivyo turaheza tukabatekerera n'udufaranga. Murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka 3-5 atari mu muryango abakeneye utuntu twishi. Kuko mu vyo tubatekerera nta rushinge rurimwo kandi urushinge rurakenerwa mu muryango. Nta gikwashu, nta mbugita, ntaki. Utwo twose baraheza bagaca bikora kutwo dufaranga. Mugo kandi ayo mafaranga tubaha turaheza tukababwira yuko yoca bafasha no gutunganya ibijanye n'ivyigwa by'abana. Mu vyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe, n'urupapuro rwerekana ko ari umurundi ahungutse. Urwo rupapuro weza rukabafasha gose kugira bashikire inzego za leta, abashikire aho baba bakeneye ubufasha hose. Muganga Antoine Sindayigaya nawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikanganje bw'amagara y'abantu yasavye ibihugu birungika abarundi mu gihugu cabo kubanza kubapima umugera wa COVID-19. Aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga aho impunzi ziva muri Kongo zishikira. Ikiberewe nuko ingwara yaratwinjiranye, maze kutwinjirana no kugerageza cokogwa aho hakurya abo baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze gupima kugira natwe twetse ngatwe nge tubapime yocuba nka control kugira tubarungike mu banyagihugu. Imenyimana twari gisata cy'igihugu kijeje gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Kongo benshi basanganwa mugera wa corona. Uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Kongo, turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus. Nivyo igihugu cy'u Burundi cyariteguye kubavura ku buntu. Mugo murumva ko iyo babitunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira abakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora byo dufashije kurusha. Iyo miti irikira iravura abo bantu boyironke mu kindi gihugu ikavura abarundi. Abahungutse nka Jean Claude Nduwimana yahunze ava mu ntara ya Bubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu c'amavukiro. Uko niko yabwiye amenyesha makuru ahigara mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga. Yo niyumva neza vraiment kuko imibereho narimbayeho nabi Kongo vraiment je nari nayihaze kuko nta mahoro nari bwayibonemo. Numva umunezero rwose urenze yuko nasice hano mu gihugu cy'amacana y'ubuki. Umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yemeza ko ku ruhande rwa Kongo hakiri ikibazo gikomeye c'abarundi baguma bisubiriza guhungira muri ico gihugu. Umuntu urashobora kumubona ati we warahungutse mu kwezi guheze ukazibona arahungutse mu kundi kwezi ugasanga yari yahungutse yitwa Manirakiza Jamari n'akarorero canke yitwa Manirakiza Epipode n'akarorero akazoca ahunguka ubugira kabiri yitwa irindi zina mugabo ukabona ati yari wewe. Ariko kubera tudafise ubwo burenganzira bwo guca tugira ico tumukojeje kubera abagengwa n'amategeko mpuzamakungu nta kundi turamwakira. Mugabo turabona ko habayemwo ububanda ubusuma kiraturaje ishinga kuko tubandanije muri iyo ntumbero impunzi z'abarundi ntizizohera muri Kongo ntizigera zihera. Kundwi Burundi burakira avuka gihugu bahungiye mu bihugu bibanye n'akarere. Kwa mbere hakirwa avuye muri Kenya bazana indege bagaca ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Kwa kabiri haza avuye muri Tanzania bagaca hitwa Kitare muri commune Mabanda intara ya Makamba mu manuko hari kambi y'agateganyo. Mu gihe kwa gatatu hakirwa avuye mu Rwanda na Kongo bagaca ku mipaka y'Agatumba hamwe na Gasenyi Nemba. Ku minsi ya kane hasubira kwakirwa abaturutse muri Tanzania binjiriye Nyabitare muri commune
Gisuru y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu arindi kambi y'ifata kibanza. Impunzi z'abarundi ziki mu bihugu vy'akarere ubu ni 274 birenga mu gihe amaze gutahuka kuva mu 2017 barenga 139 nk'uko ibitigiri vya SR vyo mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze bivyerekana. Nestor Bimenyimana aje gutahukana impunzi avuga ko leta y'u Burundi igiye gutangura gucura abarundi bahungiye muri Namibia. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Abarundi kimwe n'Abanyatanzania bakora ubucuruzi banyuze ku mupaka wa Mugina baragabanutse. Mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona. Bamwe muri abo bacuruzi bahitamo gukoresha inzira z'amagendu. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana. Mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haraheze imisi, ikibonekeza nuko uruja n'uruza gabanutse cyane ugereranije nuko vyahoze ikiza ca COVID-19 kitaratera. Eka n'ingingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo ca COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baja kurangurira ibidandazwa vyabo mu gihugu ca Tanzania. Abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo bigatuma akazi barangura gacumbagira. No kuvuga iyo ngingo twarayakiriye nkuko byabaye itegeko. Ingorane zihari nuko nk'Abatanzania binjiye mu Burundi bariha $30. Tukabonekana rero yuko umurundi nawe yinjiye muri Tanzania baca bagira ishavu bakaca baka amafaranga ndengarugero $60 vy'ishiringi bisunze bavuga yuko nabonye n'Abatanzania binjiye mu Burundi ko bariha amahera menshi $30. Sinariko nshobora kwinjira ku buntu. Iryo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ivyo bihugu bibiri, ariko bakaba batashimye gutanga ibitigiri kuko biza birahindagurika. Inkurikizi rero zaratanguye kwibonekeza aho bamwe batanguye guheba urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'ico gipimo yokugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora. Ingaruka irabaho kuko amahera y'Amatanzania ari hejuru, ugacushirako ayo zuratanga nk'ayo ya COVID, ukongera ugashirako ayo bakwaka Tanzania. Urumva ugiye kuragura nta kanyugu bukironka. Twosaba yuko ayo mafaranga boyakuraho umuntu agashaho nk'uko yahora arengana kare, hama karaba yuko yoronka akanyungu agiye kurangura, kuko nk'ubu umuntu usanga akora homba ntacaronka. Nico gituma benshi imbere bahevye no kujabuka. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kwirindikiza ruhonyanganda sida Jean Bosco Girukwishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga, uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho. Twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari ico abantu batazi, nuko twaharuriyemo ko nuba atowe ico kiza acaheza akaronga umuti ku buntu. Gupima rero gusa byo musanzwe munabizi ko haba gupima asanzwe hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactive, ivyo vyose bigugwa amahera. Boheza rero bakabitahura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane. Kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri amafaranga barihishwa, Girukwishaka siko abibona. Amenyesha ko inkurikizi ziva kuri ico kiza ziri mu bihugu vyinshi vyo kw'isi n'Uburundi budasigaye inyuma. Nitwo bifata uko kuko mumanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe zugaye, kuba rero zishobora kugururwa ubwo ruca n'uruza rugakunda. Murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi vyorohereza abakeneye kuzikoresha. Hanyuma ngiye kuraba kw'isi yose kubera kino kiza kikihari, usanga uruja n'uruza ruragira ku ntambwe rwariko. Nico kimwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracari imvo nyinshi zijanye n'ivy'ico kiza. Abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'ibinywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga, ariko akaba ari uguhitishamwo. Ivyo nivyo bica biboneka nyene. Babonye ati none tuze kuriha amahera muri OBR kongere turiha amahera ya corona, benshi baje barondera utuyira kw'inkwangiri, ukashanga naho ni babandi baciye bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeyeyo muko tuyira, ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya. Kumbure byo baye ibintu bitomoye neza, bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane. Nico gituma rero abantu benshi baca babitinya bagaca ku mibaribari.
buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko. Guca mu kinywa bihanwa n'amategeko. Abaca hajya kumugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto baja kurangurira ikigoma n'abahanuye misi yose umutunzi wa cane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywabi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bofatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri yo mwene gihugu ariko ari yungunganye. Ivyo biruko mu gihe ico kiza kitaratera abayagihugu baho mu mabanda baje bukataco bintu nabakoresheje muri Karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Iswahili ariko ntibarenga intara ya Kigoma. Iyo muri Karengane yareshizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane. Uri kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu manuko bw'igihugu muri komine ya Mabanda ihanura ubibiye n'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania. Umupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri Ruheshi mwaka 2021 inyuma yaho huguruwe uwa Gatumba. Iyo mipaka yose yari yugawe muri nzero itariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza ca COVID-19.